Sinkuru mbarirano mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza ibura ry'utuzu twa sugumwe mu gihe abenegihugu benshi bava mu mihingo yose bagahurira mu mice itandukanye y'igisagara, aho mbere igitigiri kinini cabo muri bo bazindukira bakanahirirwa, ibituma ivyo bibanza vy'ubwiherero bikenegwa ku mwanya ibiza bitera ikibazo gikomeye, kuko ngo kuronka aho umuntu yiherera ari igikorwa kitoroshe, nkuko vyiganwa n'abakorera imirimo ya misi yose hagati mu gisagara ca Bujumbura nk'abagendesha imiduga mu kunguruza abantu batoroherwa na gato, kuko ngo utuzu twa sugumwe rusangi turangwa hagati mu gisagara ari duke cane. Iyo umuntu aramutse aja gukoresha ivyo bibanza aho biri ngo bimutwara umwanya muremure, kuko bimusaba gutonda imirongo. Aho ntihavuzwe ikibazo c'isuku ridakwiye riharangwa, nayo ngo uwituye abasanzwe babwifitiye nk'amazu y'uburiro n'ahandi ngo yakwa amafaranga atari munsi y'300. Uburyo biboneka ko ari umurengera, kuko ivyo bibanza bishobora gukenegwa n'umuntu incuro irenga imwe. Ikibazo c'ibura c'utuzu twa sugumwe rusange ku mugwa mukuru w'ubutunzi ntikiragishinga abaharangurira imirimo gusa n'ingenzi, aho tuvuga abava mu gihugu hagati baje kuratira ijisho ivyiza vy'igisagara bibagora cane kuronka ivyo bibanza. Ubona ko aho biri atakiharangwa kihari, naho bisanzwe kandi ari nkeha. Kukubura uko bagira, abenshi bahitamo kwihagarika ku nkengera z'ibarabara, ibiza bitera isuku rike mu gisagara. Ivyo vyose bigatera kwibaza abana bariya ko nyamba koko ugukwiragiza utuzu twa sugumwe ku rugero rushobora gufasha abenegihugu bikwiye, itobayo nzira irashe yo gukinga za ndwara zituruka kw'isuku rike, ingaruka zikunda kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura. Ko Uburundi bwari mu nzira yo kuraba ko bwoba igihugu cifashe mu mwaka w'2040, igiteye imbere mu mwaka w'2060, hari hakwiye ko ikibazo co kutagira ibanza bikwiye kandi bikwije ivyangombwa vy'ubwiherero gihagurukirwa, kugira ngo amagara y'umwene gihugu yamena ntaryo yifashe neza. Ubona ko ayo ari karara mu ruganda ntibacure murara gw'iterambere.